Mwiriwe neza bakundwa inshuti muri ngaha na bene data muri ngaha. Ese imigisha ya Kristo mareka w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi mw'iri joro avugane neza neza n'ubugingo bwacu, atwemerere gutahura iri banga ry'ikimatanije c'indwi n'ikibanza ca Hera ha cane h'ingoro y'Imana. Vamos a tomar la escritura en Apocalipsis. Reka dukuri icanditswe mu byahishura igice cya gatanu umurongo wa mbere ukabandanya havuga ngo mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe cyanditse imbere n'inyuma kidombagije ku dushasharandwi tukimatanije tudomwe kukimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera n'ijwi rirenga ati, ninde bibereye ko azengura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mu ijuru canke uwo kw'isi canke uwo kuzimu ashobora kuzengurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndibuza cane nuko atabonetse ubereye kuzingura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri babakuru arambarira ati, ntacurira. Intambwe yo mu muryango wa Yuda, munago ubwishizo ca Dawidi, yaranesheje ngo azingurire igitabo amene ibikimatanije ndwi. Mbona hagati ya ya ntebe na bya binyabugingo bine, hagati y'ababakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Amaze kwabira ico gitabo, vya binyabugingo bine n'ababakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kwabera. Baririmba indirimbo nsha bati, birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abahereje bayo, kandi bazoba bame mw'isi. No mu gice rero ca gatandatu naho nyene tuhasanga ukumenwa kw'ibimatanije bitandatu, uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 17. Hanyuma ikimatanije c'indwi tugisanga mu gice c'umunani mu byahishuwe umurongo wa mbere, aho kimenwa. Haravuga mu byahishuwe umunani umurongo wa mbere ati, kandi amenye ikigerandwe kimatanije ico gitabo haba agacerere mw'ijuru nk'igihimba c'isaha. Mbona abamarayika ndwi bama bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzamba ndwi. Haza umumarayika wundi ahagarara ku gicaniro afise icotero c'izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro c'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. Umumarayika ajana icotero acuzuza umuriro ku gicaniro, ashiburira mw'isi, habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ku ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura. Bashobora gufata ibyicaro byanyu. Ikimatanije c'indwi n'ikibanza ca Hera cane h'ingoro y'Imana. Kugira ngo dushobore gutahurira ibanga, dukeneye gutahura ico arico ikimatanije c'indwi n'ico arico ingoro y'Imana. Kugira ngo dushobore gutahura iri banga ry'ikimatanije c'indwi n'ikibanza ca Hera cane hino ngoro, nk'uko urushengero ruri mw'ijuru rumeze, dushingiye k'urwo rutonde rw'ingoro iri mw'ijuru, Imana yahaye umuvugishwa n'Imana Mose igishushanyo kugira ngo yubake ihema ariryo Mose yubatse. Imana yaramubwiye ati, uzoshinga iryo hema nk'uko ikigereranyo cyaryo werekewe kuri uyo musozi kimeze. Ni ukuvuga ngo ku musozi Sinayi aho Mose
yarari mu buringanire butandukanye imbere yo kugaragara kw'Imana, aho hari kandi n'abamarayika b'Imana, kuko ibyagezwe byatanzwe ko bw'abamarayika niko Imana yavuze. Rero murumva ko na Pawulo ari uko nyene abivuga. Mose rero ari ngaho yarose uguhishurirwa kw'igishushanyo c'ingoro iyo yategerezwa kubaka iyo ngoro, iyo hema. Namwe murabona ko ari igishushanyo c'ingoro iri mw'ijuru. Nico gituma Imana yamanutse ikamanuka muri iryo hema Mose yubatse, ariryo ryari rifise igice cyo hanze ahera n'ahera ha cane. Imana yinjiye mw'iyo ngoro igihe yubakwa, hanyuma ikegurirwa Imana. Kandi Imana namwe murabona ko yabwiye Mose aho yo izoba. Mu kuvayo igice ca 25 umurongo wa 21 kugeza ku 22 aravuga ngo uheze urumyo wa mutemere wo guhongererako kuri iyo sandugu uyishizemwo bya bishinga ntahe nzoguha. Aho niho nzohora mbonanira nawe, aho niho nzohora mbonanira nawe nkakubarira ibyo ngushikirije byose by'ibyagezwe ngeze Abisirayeli ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako hagati y'abo bakerubi bo kw'isandugu y'ibishinga ntahe. Imana yari kuvuganira n'umuvugishwa n'Imana Mose iri ahera cane hagati y'abakerubi babiri b'izahabu bari ku ntebe y'ihongerero, kuko ico nico kibanza Imana yabamwo mw'ihema Mose yubatse, nk'uko ikibanza Imana ibamwo mw'ijuru ari ikibanza c'ahera cane hiyo ngoro iri mw'ijuru. Ni ngaho ahari intebe y'ubwami y'Imana, kandi ni naho Imana iba. Ico kibanza kiri ngaho mw'ijuru muri ubwo buringanire bw'Imana. Rero nk'uko urwo rushengero ruri mw'ijuru rumeze, niko Mose yubatse ihema urushengero ngaha, ariryo ryari rifise igishushanyo. Kandi ivyubatswe na Mose byose byari bishushanya ibintu biri mu rushengero canke mu ngoro iri mw'ijuru. Hanyuma umwami Salomo nawe yubatse ingoro ariyo yari ku mutima wa Dawidi ko azoyubaka, ariko Imana ntiyemerewe Dawidi kubaka iyo ngoro, nuko iramubwira ko umwana wiwe ari we azokubaka iyo ngoro y'Imana. Nuko yubatse ingoro ariyo Imana yaje kubamwo, iba mu kibanza c'ahera cane ku ntebe y'ihongerero yari iri kw'isanduku y'isezerano. Intebe y'ihongerero twovuga ko ari imeza canke intebe y'isanduku y'isezerano, ikintu nk'ico. Kandi aho niho hari abakerubi babiri b'izahabu, umwe muri buri ruhande, bakozwe mu kintu kimwe c'isanduku y'isezerano. Bose bari ab'izahabu bakozwe mu kintu kimwe. Kandi aho niho Imana yari iri muri iyo nkingi y'umuriro, niho yaba. Kandi aho niho Imana yavuganira n'umuhereje mukuru. Umuhereje mukuru yarayibona yigaragaza igihe yinjira incuro imwe mu mwaka. Umuhereje mukuru yinjira afise amaraso y'impongano, nuko yinjira kandi afise n'icotero kiriko kiraka, agashirako umubavu kuri ico cotero, nuko umwotsi waraduga ugatwikira intebe y'ihongerero. Aho rero niho yabonera Imana yigaragariza, nuko ikavugana n'umuhereje mukuru mu ncuro ubwo Imana yaba yifuza kuvugana n'umuhereje mukuru. Rero umuhereje mukuru yaguma ngaho akora ico gikorwa ku bw'ineza
y'ubwoko bw'abaheburayo hanyuma amaze kurangiza icyo gihugu aciwe yambaye imyambaro yera hanyuma yarasohoka hama akambara impuzu yiwe y'izahabu nuko abantu bakamubona asohotse amaze kurangiza igihugu aciwe cyose hanyuma akatura ibyaha byose akabyaturira ku mutwe w'isuguru y'impene iyo abigiye kwangazwa akarambika amaboko yiwe ku mutwe w'iyo suguru y'impene akatura ibyaha by'ubwoko bw'abaheburayo hanyuma akarungika iyo suguru y'impene mu bugaragwa canke mu kibanza runaka agirungikanye umuntu yaba yateguriwe iyo mpamvu uko niko rero ubwoko bw'abaheburayo bwaca buguma buhujwe n'Imana iyo hagira umwaka umwe batakora ico gikorwa ibihano by'Imana vyagwa ku bwoko bw'abaheburayo kuko bataba bihuje n'Imana rero dushobora kubona ingene ikiremwa muntu cyose kiba kuri uno mubumbe w'isi gikeneye ikimazi ku bw'icaha kugira ngo gihuzwe n'Imana mu bundi buryo kiba kiri munsi y'ibihano by'Imana kandi Imana ibiri kirabona ibyaha byiwe ndetse mu yandi majambo kuba ingero y'icaha ari urupfu uwo muntu ntashobora kubaho ibihe bidashira arapfa hanyuma akazociga urubanza hanyuma akazohonywa umubiri impemu n'ubugingo nabwo kuko atarose ikimazi ku bw'ibyaha byiwe kugira ngo ahuzwe n'Imana nuko aronke ubugingo budashira ivyo byose byashushanijwe muri ico kimazi c'impongano ico ubwoko bw'abaheburayo bwatangira Imana no kuvuga ngo umuhereje mukuru umunsi w'impongano umunsi w'icumi wa buri kwezi kwindwi muri buri mwaka aho niho hatangwa ikimazi c'impongano rero nimwumve ingene mukundwa wacu mwami Yesu Kristo yashikije caba ari kimazi c'impongano c'amasuguru y'impene ndetse kandi n'ikimazi c'umwagazi w'intama wa Pasika aho ubwoko bw'abaheburayo igihe batanga umwagazi w'intama wa Pasika bakiri muri Egiputa igihe bari bagizwe imbohe ubwoko bw'abaheburayo ariko hanyuma bari degemvya iryo joro turabona yuko urupfu rwahaciye gwica imfura zose ariko abari bari munsi y'amaraso bose y'umwagazi w'intama wa Pasika bari mu mazu aho amaraso yarasizwe ku bishimajyango no ku nzugi z'inzu abari bari imbere rero bariko barya umwagazi w'intama wa Pasika urupfu ntigwinjiye mu ico kibanza ariko habaye urupfu mu mazu y'abanyegiputa kuko bo batari bafise umwagazi w'intama wa Pasika kandi ntibariko bararya umubiri w'umwagazi w'intama wa Pasika kandi rero namwe nimwumve ingene urupfu rwamya rwidegemvya rwica mu buryo bw'impwemu rwica ibiremwa abantu ariko abo bantu bose bamye ndetse n'abari mu nzu ahari umwagazi w'intama w'Imana ariyo nzu ishengero ry'umwami Yesu Kristo aho Kristo ari umwagazi w'intama w'Imana yaravuze ngo utajye umubiri wanje ngo anywe n'amaraso yanje ntafise ubuzima waguma muri we aho rero imbere turiko turarya ijambo ry'Imana ari Kristo kandi turiko turarya kugwishyurirwa kose kw'Imana ko kuza kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana n'igikorwa ciwe cyo gucungura ku musaraba Karuvariyo ndetse turonka n'ubuzima bw'amaraso ya Kristo ariwe mpemu wiwe rero nimwumve ingene urupfu rwo mu buryo bw'impemu dudashobora gukora kuri abo bantu bari muri iyo inzu y'Imana ishengero rya Yesu Kristo mu maraso y'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo Kristo yaravuze ngo uwumva ijambo ryanje akizera wantumye afise ubugingo budashira kandi ntazoshirwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfu agiye mu bugingo ndetse Kristo yaravuze avuga ku bamwizera mu gice cya 6 muri Yohana yaravuze ati
umurongo wa 39 kugeza ku 40 ati kandi icyo wantumye agomba ngiki agomba yuko umuvyeyi yampaye byose atagira na kimwe kinzimirana ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo kuko iki aricyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Murabyumva urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ntirushobora gukora kuri abo bantu bari mu maraso y'ikimazi cya Kristo. Icyo kimazi cyatanzwe ku musaraba Karuvariyo ni kugira ngo azigame ubuzima. Nicyo cyatumye Kristo aza mu kuza kwiwe kwa mbere agapfa ku musaraba Karuvariyo kugira ngo azigamire ubuzima abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, imfura z'Imana zose. Imfura z'Imana zitagira ikimaze cya Kristo zirapfa mu gihe icyo zashyizwe kubamwo, ariko biciye mu kimaze cya Kristo ubuzima ku bana b'imfura b'Imana barabuziganirijwe kugira ngo bashobore kubaho ibihe bidashira hamwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kristo kandi muri Yohana igice cya 11 igihe yariko avugana na Marita mu kiganiro bo bagiranye, reka turabe mu gice cya 11 umurongo wa 21 kugeza ku 27 haravuga hati Marita abwira Yesu ati mugenzi, iyo uba wari hano musaza wanje ntaba yahwereye, kandi n'ubu ndazi ko icyo wasaba Imana, ndazi ko ibyo wasaba Imana byose Imana yobiguha. Yesu aramubwira ati musaza wazozuka. Marita aramwishyura ati ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga ko Marita yari umwizera, yizera inyigisho za Yesu Kristo z'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. N'iki gice rero Marita na Mariya bari batekanye cyane, ariko bari bababaye kuko musaza wabo yari yavuye mu mubiri, kandi ntiherekanwa ko bari bafise ubundi musaza wabo. Nuko rero hagumye hari kubura kudasanzwe cyangwa ikinogo kidasanzwe mu rugo rwabo. Ariko rero namwe murabona ko Marita yarazi yuko umuzuko uzoba ku munsi wa nyuma, kandi umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi. Ni nk'umunsi umwe niko Petero yavuze muri Petero 2:3 umurongo wa 8 no muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4 ariyo Zaburi imuvugishwa n'Imana Mose. Rero umunsi wa nyuma ni ikinkombe c'indwi, umunsi w'umwami. Ku munsi w'umwami niho isezerano ry'umuzuko wapfuye bizera Kristo niho ryahanuwe, kandi Marita yaratahura iryo sezerano. Ariko namwe nimurabe, kubera ko Kristo yashizeho Lazaro nk'ishusho n'ingero ry'ishengero ryiwe abamwizera abazozuka mu gihe c'iherezo, yaje aho Lazaro yarari yamaze gupfa, kandi hari ku munsi wa 4 yaje kugira mu muzure, kuko uko niko yari bibwiye abigishwa biwe. Igihe kimwe abwiye abigishwa biwe, abwira abigishwa biwe ati Lazaro inshuti yacu aragwaye. Hanyuma imbere gato arababwira ikindi gihe uwundi munsi ati Lazaro mwene wacu arasinziriye. Babiyumvira ko ari ukuryama bisanzwe, nuko baramubwira bati nimba aryamye ni byiza cyane. Rero Yesu arababwira ati Lazaro inshuti yacu yapfuye. Abera b'Imana hakoreshwa ijambo gusinzira igihe umubiri wabo uboneka upfuye, kuko umuntu akomeza kubaho aja muri paradizo kubayo, kuko abera ntibapfa, kuko bafise iki? Ubugingo budashira. Igihe bizera Kristo nk'umucunguzi wabo bakaronka ubugingo budashira, kandi namba bafise ubugingo budashira ntukore ntibapfa. Igipfa gusa ni umubiri uboneka, ariko umuntu akomeza kubaho muri paradizo, kandi azogaruka ku munsi wa nyuma, kuko Kristo yaravuze ngo nanje nzomuzura ryari? Ku munsi wa nyuma. Kubw'ibyo rero
regresará en el día ibyo rero azogaruka posterior ku munsi wa en nyuma un cuerpo ari eterno, mu mubiri un cuerpo uhoraho, con vida umubiri eterna, ufise ubugingo y budashira, será imagen y kandi semejanza azoba ari de mu nuestro ishusho amado n'imiterere Señor y'umukundwa wacu Jesucristo. umwami Y Yesu nosotros Kristo. los que vivimos natwe seremos bakiri bazima transformados, tuzohindurwa, y lo que tenemos mortal, kandi que es el cuerpo, icyo dufise gipfa será ari uno mubiri transformado, uzohindurwa, y entonces tendremos nuko un cuerpo duheze inmortal. turonke umubiri udapfa. Ahora, rero estando con estos cuerpos tukiri no mwino mortales, bibiri ishobora somos gupfa turi inmortales. abantu badapfa. ¿Cómo que somos none inmortales byashoboka si gute ko tuba badapfa nuestro cuerpo es igihe mortal? umubiri wacu upfa? Somos inmortales turabadapfa porque nuestra alma kuko es ubugingo inmortal, bwacu ni y nuestro ubudapfa, espíritu también, kandi n'impwemu yacu el nayo espíritu teofánico impwemu ya que Él nos ha teofaniya dado, iyo y yaduhaye. solamente lo que tenemos mortal icyo dufise es el gipfa cuerpo gusa físico, ni umubiri y uboneka, pronto kandi tendremos vuba un cuerpo inmortal. tuzoronka umubiri udapfa. Y ahora sigue diciendo Jesús, Yesu abandanya le dijo aramubwira Jesús, ati Yesu yo soy aramubwira la ati resurrección ni jewe y la kuzuka vida. El n'ubugingo, que cree en mí, unyizera aunque esté muerto, niyo yoba yarapfuye vivirá. Y todo azobaho, aquel que vive y kandi uriho cree en wese mí anyizera no morirá ntaho azokwigera apfa eternamente. gushitsa ibihe bidashira. ¿Crees esto? Urizeye ibyo? Le dijo, nawe sí, ati Señor. yego me Claro que mugenzi. lo creía. biraboneka ko Y nosotros yabyizeye, también lo natwe turabyizera. Yo he creído que tú eres el nizeye Cristo, kuri el Kristo Hijo umwana de Dios que ha w'Imana venido umwe al mundo. wo kuza mu isi. Tenía la revelación de la primera yari afise uguhishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo, gushikiriza ukuza kwiwe aho imbere yiwe hagati muri we, kandi yari umusore w'i Nazareti watanguye ubukozi bwiwe hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, avuga ubutumwa, atangaza ubutumwa bwiza, atangaza ubwami bw'Imana, akora ibikorwa ibyo Imana yari yamugeneye gukora. kandi ibikorwa bya Data wo mu ijuru aribyo ari ugushitsa ijambo, isezerano rijanye n'igihe ciwe. Ivyo nivyo umukundwa wacu umwami Yesu Kristo yari karakoramo. Rero twariko turabona ko ariko umunsi wa nyuma hazomuzuka w'abapfuye bizera Kristo, kandi ko abizera Kristo badapfa, hapfa umubiri uboneka gusa, ariko tubandanya kubaho. Imibiri yacu yo ngaha ku isi ikuweho, igihe ikugwaho dufise umubiri uhoraho, umubiri udapfa, umubiri wa teofaniya utabumbwe n'amaboko, ariko waremwe n'Imana, waremwe na Kristo, ari wo tuzobamwo. hanyuma tuzogaruka dufate umubiri uhoraho, uwo azoduha, uwo azoturemera twebwe, kandi nitwabananya turi bazima igihe umuzuko w'abapfuye bizera Kristo uzoba tukiri bazima. nuko rero icyo tuzoronka no guhindurwa. nuko rero twese tuzogira ishusho n'imiterere iboneka y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. rero mu kuza kwe kwa mbere yaraducunguye, aducunguje amaraso yiwe y'igiciro, apfuye ku musaraba i Karuvariyo. Mu kuza kwe kwa kabiri naho azotwisubiza kugira hanyuma azura abapfuye bizera Kristo, ahindure n'abakiri bazima bizera Kristo. Ukuza kwiwe ku munsi wa nyuma ni kubw'igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, ubwo yisubiza abo yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. hatabaye kuza kwa kabiri kwa Kristo ntihashobora kubaho umuzuko, ntihashobora no kubaho guhindurwa kuri twebwe bakiri bazima, ndetse ntihashobora no kubaho umuhamagaro w'ijwi rirenga nzamba, ariryo jwi rya Kristo ahamagara yegeranya abatonejwe biwe bose ku munsi wa nyuma. kandi ukuza kwiwe ni ikimatanije c'indwi. iryo banga ry'ikimatanije c'indwi ariryo ryuguriwe mu ijuru mu Byahishuwe 8:1. nibanga iryo mu ijuru batari bazi, ni Imana gusa yari yirizi, kandi iryo banga ryuguriwe mu ijuru. haraheza mu ijuru haba agacerere nk'igice c'isaha. none niki canke ico kimatanije c'indwi ninde? integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo atubwira ku kimatanije c'indwi, atubwira kandi no kuri iki gicu
c'ibanga cagaragaye ku birere vya Arizona nuko kigafotogwa kigatangazwa mu binyamakuru. Reka turabe ico yavuze kuri iki gice c'ubwiza. Ku rupapuro rw'139 yaravuze ati mwabonye mu gitabo cy'Ikimatanije ati mwabonye ko nababwiye kumwe mw'abamarayika yari yisa, ariko avuga kuri uyu ari ngaha kuko iki gicu cyari cyakozwe n'abamarayika barungitswe n'Imana. N'abamarayika ndwi b'ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga n'umumarayika yaratandukanye n'abandi ari Kristo. Bari ngaha mu mibiri yabo ya teofaniya. Rero nimurabe duhindukije ino foto tuyiganisha iburyo, turabona ko uyu ari umumarayika yaratandukanye n'abandi, ari washushanya umushatsi wera w'umwami. Aha naho hari abandi bamarayika b'ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero reka turabe ibyo yavuze byose ku bijanye n'iki gicu c'ibanga. Yaravuze ati mwabonye ko nababwiye ko umwe mw'abamarayika yari yisa, yanyiyeretse atandukanye n'abandi, bari mu ruhurirane batatu ku ruhande n'umwe hejuru, kandi wari ari iruhande rwanje mparuye ibumoso ngana iburyo, uyo yari kuba umumarayika agira ndwi. We yarakayangana cyane, kandi kuri jewe yari afise ico asobanura kurusha abandi. Nababwiye ko yari afise igikiriza kinini, kandi yari kaguruka agana iburasirazuba. Nababwiye kandi ko yandugije, yanzamuye. Nuyuhe waduganye akazamura akamushira muri iki gicu? Intego zakoza kwa kabiri kwa Kristo Revera William Branham ni marayika yaratandukanye n'abandi, niwe yamujanye amushira ngaho, yajanwe ari mu mubiri wiwe wa teofaniya nawe. Rero no yari ngaha, niwe yari afise ikimatanije c'indwi. Uno mumarayika atandukanye n'abandi niwe afise ikimatanije c'indwi, kandi ikimatanije c'indwi ni ukuza ku mwami, no kuza kuno mumarayika, nk'uko ukuza kw'abandi bamarayika mu mubiri w'umuntu kwabaye gushitswa ko kuza kwa buri marayika ntumwa muri buri gihe kwarukuza kw'impwemu ndwi z'Imana zaciye mu isi yose, kwari kwigaragaza ndwi kwa mpwemu w'Imana muri abo bamarayika ndwi ntumwa, biciye muri bo Kristo ariho yavugiye muri mpwemu yera, arahamagara yegeranya batanije bo mu bihe bitandukanye by'ishengero ry'abanyamahanga mu duce dutandukanye ahagiye habera ivyo bihe: Aziya, Uburayi ndetse na Amerika ya ruguru. Kandi rero mu gihe c'iherezo umumarayika yaratandukanye n'abandi, ategereza kuza ari mu mubiri w'umuntu yigaragaza ku munsi wa nyuma kugira ngo ashitse ikimatanije c'indwi, no kuvuga ngo kugira ngo ashitse ukuza k'umwana w'umuntu. Ni marayika yaratandukanye n'abandi, ari Kristo. Uyu niwe mumarayika w'inkomezi wo mu Byahishuriwe igice c'icumi umurongo wa mbere kugeza ku 11, kandi ni ugendera ku farashi y'igitero mu Byahishuriwe 19 umurongo wa 11 kugeza ku 21. None ukuza kwiwe kuzoba kumeze gute kugira ngo ashitse ikimatanije c'indwi, kugira ngo ashitse ukuza kwiwe hagati mu ishengero ry'abanyamahanga? Turabe ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'Ikimatanije mu Gisipanyol. Intego zakoza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ati mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, n'umutwe yari yambaye umunywa w'amazi. Rero mwene mwihweza neza muzobona ko no muntu ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera wewe yitwa marayika w'isezerano. Ubu rero aje neza ku bayuda, kuko ishengero ryashitse kw'iherezo. Reka rero tubandanye. Mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Muribuka wa mumarayika mu Byahishuriwe rimwe? Uyu nico kimwe. Umumarayika ni intumwa, kandi we ni intumwa ya Isirayeli. Murabyumva, ishengero riba rigira rizamugwe, aje ku ishengero ryiwe. Ni intumwa ya Isirayeli, kandi aje ku ishengero ryiwe, kuko ishengero ryiwe riba rigira iki? Riba rigira rizamugwe, kandi we niwe aza ku ishengero ryiwe kugira ngo ajane ishengero ryiwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Niwe aza hamwe n'ino nzamba y'Imana, kandi aje hamwe n'irijwi ry'umumarayika mukuru ku munsi wa nyuma. Kandi ijwi ry'umumarayika mukuru aha bitubwira ku butumwa bw'umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, mu kiringo gishasha.
nijwi rya Kristo avugana n'ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma biciye mu kwigaragaza kwiwe ari mu mubiri w'umuntu. Ni ukuza k'umumarayika aratandukanye n'abandi ari wari Kristo aje mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma nka marayika ntumwa wa Isirayeli, ndetse aje ku bw'ishengero ryiwe kugira ngo ajyane ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. Rero nimurabe ku rupapuro, reka turabe ngaha ku rupapuro, urupapuro rujyanye no kumenwa kw'iki kimatanije c'indwi. Mwendata Branham yavuze ati twarahishuriwe ibimatanije bitandatu ariko nta na kimwe twabwiye ku kimatanije c'indwi. Ikimatanije c'indwi ntikirugururwa no kuza kwiwe. Rero ku rupapuro rw'amajana 482 n'amajana 483 yaravuze ati nuko rero turabona ko yaduhishuriye ibimatanije bitandatu, kandi turabibona turazi ko ikimatanije c'indwi kidashobora guhishurwa ku mugaragaro iyo saha itaragera. Rero habaye impamvu runaka yatumye Imana yemera ugutangazwa kw'iyo mituragaro ndwi, kuko itegerezwa kuza. Turabona ko Kristo umwagazi w'intama yafashe igitabo mu kuboko kwiwe akazingurura akamena ikimatanije c'indwi, ariko nibanga rinyegejwe nta numwe arizi, kandi ibyo bihuye neza neza n'ibyo yavuze ko atanumwe azomenya igihe ukuza kwiwe kuzobera, ndetse ko atanumwe azomenya ibijyanye n'ino banga ry'imituragaro ndwi. Abandanya munsi gato muri urupapuro rw'amajana 482 avuga ati rero mu gihugu acuzuye ku bw'ubuntu bw'Imana dufise amabanga yose y'imatanije bitandatu ayari yaragizwe ibanga, kandi turazi kandi turatahura ko ikimatanije c'indwi kitazomenyekana ku mugaragaro. Ku isaha yo kuza kwiwe, igihe hazoba agatikizo k'isi, mwebwe murazi igihe bamubaza ikibazo ku bijanye n'ikimenyetso cyo kuza kwiwe n'icumuhero w'isi muri Mateyo 24, we yarabishuye ibyo nuko ababwira kuri Isirayeli yongeye gusubira mu gihugu cyayo. Umurongo wa 31, ariko hanyuma yaciye aja mu mugani arababwira ati nimwegere ku musukoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatututsa mumenya yuko agatasi kari hafi, nuko namwe nimwabona ibyo byose bishitse muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Matayo 24:32-33. Ariko avuga kuri Isirayeli yasubiye mu gihugu cyayo, ariko mwabonye ko atana kimwe yatebwiye ko guhishurirwa kw'iki kimatanije c'indwi, ndetse n'ungaha mu byahishuwe ukumenwa kw'ibimatanijwe naho nyene barabyirengagije. Murabona rero ko ari banga ryuzuye, kandi isaha n'ubu ntiragera kugira ngo hamenyekane iri banga. Twarashitse kugeza ngaha, ibisigaye tuzobihererwa hariya mu gihe ubwo Yesu azongera kugaragara ngaha ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe. Kubera ikaje kugira ngo ajane umugeni wiwe, kandi Yesu niyagaragara ubundi busha akagaragara ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe, azomenyekanisha ibanga ryo kuza kwiwe, ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Azoza gute? Reka turabe ingene azoza. Ku rupapuro rw'134 mu gitabo cy'imatanijwe mu Gisipanyolo yaravuze ati nimwitegereze igihe uyu mpwemu yera uyu dufise azogera bwo yambara umubiri, uyu ari hagati yacu mu buryo bwa mpwemu yera, igihe azokwambara umubiri muri Yesu Kristo, nuko rero twebwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Mpwemu yera yamye ari mu bihindwi by'ishengero hagati mu ishengero ryiwe yigaragaza biciye mu ntumwa, mu bamarayika ndwi ntumwa. Rero ku munsi wa nyuma azoza yambaye umubiri, kandi reka turabe ingene uko kwigaragaza kuzoba kumeze. Ku rupapuro
Ubw'amajana 277 mu gitabo cy'Ikimatanije mu Gisipanyoli haravuga ngo turasaba ko mpemu yera yoza ubunyene bwiwe ugendera ku furashi y'igitare igihe mpemu wiwe mpemu wa Kristo igihe ahanganye na Antikristo nawe ahamagara biwe. Rero turabona uwo ari we ugendera ku furashi y'igitare mu byaje 19 ni mpemu yera, ari we ari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho jambo Yesu Kristo muri mpemu yera. Rero ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'Ikimatanije mu Gisipanyoli turabona ingene uyu agendera ku furashi y'igitare mu byaje 19 aza. Ariko umwami wacu igihe azogaragara ku isi azoza agendera ku furashi y'igitare yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ni gute jambo azoza? Marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Yesu Kristo muri mpemu yera azoza gute? Azoza ari mu mubiri w'umuntu, yigaragariza mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. Azoba ari jambo ryambaye umubiri mu muntu wo mwa kino gihe c'iherezo, kuko mu muntu wo mwa kino gihe c'iherezo niho ijambo Kristo marayika yaratandukanye n'abandi, niho azoza yigaragariza mu mubiri w'umuntu akora ubukozi bwiwe buhuye n'ikimatanije c'indwi, ubukozi bwiwe buhuye n'umunsi wa nyuma, kubwo igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe yisubize abo yacunguje amaraso yiwe. Aje yigaragaza ku munsi wa nyuma aduha kumenya ibintu byose ibyo we azoba ariko arakora nka kino gihe c'iherezo. Mwibuke igikorwa n'Imana igikora, ni Yesu Kristo agikora. Umubiri w'inyama uzoba ariko yigaragaza ijambo gusa, azoba ari igikoresho cya Yesu Kristo, ariko we si Yesu Kristo ndetse si na Mose ndetse si na Eliya gusa, we azoba ari igikoresho cya Yesu Kristo mpemu yera, ari we Yesu Kristo marayika w'isezerano muri mpemu yera azoba ariko yigaragariza mu mubiri w'umuntu, kandi azoba ariko amugaragariza mu bukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, n'ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu, n'ubwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu aribwo buzoba ari ubukozi bwerekanwe nk'umwe mu myelayo ibiri, azoba ari ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu. Ubwo bukozi mu ncuro ya gatanu bwigaragaza buzoba buri mu muntu wo mwa kino gihe c'iherezo. Ku rupapuro rw'amajana 399 mu gitabo cy'Ikimatanije mu Gisipanyoli bamubajije ikibazo cya 11 aho bamubajije ati Eliya azoza kuvuga ubutumwa mu Bayuda numwe Eliya w'ukuri yarahari mu minsi ya Ahabu canke azoba ari impwemu ya Eliya gusa iri mu wundi muntu? Yabishuye ati ndiyumvira ko azoba ari umuntu wo mu iki gihe asizwe iyo mpwemu, kuko hariya igihe Eliya yari yaduze Elisa yahuye n'abana b'abahanuzi bo baravuze bati mpemu ya Eliya yaje kuri Elisa, nuko Elisa yakora cyo kimwe na Eliya. Mbega ubukozi bwa gatanu bwa Eliya buzoba ari iki? Canke Eliya yigaragaza mu ncuro ya gatanu azoba ari mpemu ya Eliya iri mu muntu ko mwa kino gihe c'iherezo, no kuvuga mpemu y'ubukozi bwa Eliya yigaragaza muri mpemu yera mu muntu wo mwa kino gihe c'iherezo. Ico gituma mu byeshuwe gice c'indwi umurongo wa 2 ukabandanya hagaragara una mu marayika afise ikidomesho c'Imana nzima. None ikidomesho c'Imana nzima niki? Ni mpemu yera. Una mu marayika ntumwa aje afise mpemu yera ku munsi wa nyuma kugira ngo ahamagare yegeranye 144 by'abaheburayo, nuko abadamu k'ikimenyetso mu ruhanga. Hanyuma mu byeshuwe gice ca 14 naho turahabona yamaze kubahamagara yabegeranije yadumenye kubikimenyetso, kandi baba bari kumwe n'umwagazi w'intama ku musozi Siyoni. None sabavugishwa n'Imana babiri imyelayo ibiri abazohamagara bakegeranya ubwoko bw'Heburayo 144 by'Abaheburayo. Egome cyane. None ni kubera iki havuga ko uyu no mu marayika ari waza kugira ngo bahamagara begeranya bademo ko kimenyetso? Kuko muri no mu marayika haje ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, haje n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, haje n'ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri, kandi biciye mu mubiri w'inyama hazoba ariko higaragaza ubukozi bwa Eliya n'ubwa Yesu n'ubwa Mose. Kubw'ivyo rero bo bazobona
bazobona Eliya aje mu ncuro ya gatanu, bazobona na Mose aje mu ncuro ya kabiri, kandi bazobona n'ubukozi bwa Kristo buje mu ncuro ya kabiri nabwo. Kubw'ivyo rero bo bazobona Yesu, bazobona Eliya, bazobona na Mose, bazobona marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari wari Yesu Kristo muri mpwemu yera, yigaragariza mw'uwo mubiri w'inyama muri uwo muntu wo mw'iki gihe c'iherezo. Kandi biciye mw'uwo muntu bazobona Mose, babone Yesu, babone na Eliya. Ivyo nivyo vyabona bitatu byo ku munsi wa nyuma. None si vyabona bibiri gusa nk'uko bivugwa mu vyeshuro 11, nk'uko bivugwa mu vyeshuro 11 hari bibiri, ariko Yesu ni icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri. Nuko rero ni ivyabona bitatu, kuko kubw'ikintu cyose cyateruza guciga urubanza, Imana yashizeho ko hateruza kuba ivyabona bibiri canke bitatu. Rero namwe murumva ko Imana iduha ivyabona bitatu ku munsi wa nyuma. Nimba hamwe na bibiri bikwiye kangahe cyane bitatu. Rero namwe murabona yuko dufise ivyabona bitatu, aribwo ubukozi bwa Mose, ubukozi bwa Eliya, ubukozi bwa Yesu, kugira ngo bugaragazwe ku munsi wa nyuma, bugaragazwe na mpwemu yera na marayika w'isezerano aje jambo, ijambo ryambaye umubiri mu muntu, kandi biciye mw'uwo muntu ubwo bukozi buhambaye butatu niho buzo kwigaragariza. Kandi kubw'ivyo rero Eliya na Yesu na Mose bazoba bari ngaha kw'isi mu gushitswa kw'isezerano ry'abo bantu bahambaye batatu bo muri Bibiliya, abo bavugishwa n'Imana batatu bahambaye. N'ubukozi bwabo bwisubiramwo ku munsi wa nyuma biciye mu kwigaragaza kwa marayika w'isezerano, biciye mu kwigaragaza kwa mpwemu yera abikije mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. Kandi nitwabona uwo mubiri w'inyama ahazoba hari ubwo bukozi bwigaragariza, tuzoshobora kubona Eliya aje mu ncuro ya gatanu nk'intumwa ya Isirayeli, nk'umwe mu myera y'ibiri. Tuzoshobora kubona kandi na Mose aje mu ncuro ya kabiri, ubukozi bwa Mose bwigaragaza mu ncuro ya kabiri nk'uwundi mu myera y'ibiri. Ndetse tuzoshobora kubona kandi na Yesu aje mu ncuro ya kabiri, ubukozi bwa Yesu buje mu ncuro ya kabiri mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. Uwo azoba ari mpwemu yera yigaragaza mu mubiri w'umuntu, yambaye umubiri mu muntu ko mwa kino gihe c'iherezo. Ndetse azoba ari n'ubukozi bwa Eliya aje mu mubiri w'umuntu, no kuvuga ngo yambaye umubiri mu muntu ko mwa kino gihe c'iherezo. N'ubwa Mose nabwo nyene ni mw'ubwo buryo nyene, ubwo nibwo bukozi bwo kuza ku mwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe, nk'uko Kristo yabivuze muri Mateka 16:76-78. Yavuze kuko umwana w'umuntu azoza afise ubwiza bwa se ari kumwe n'abamarayika biwe, niho azoca agerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Matayo igice ca 16 umurongo wa 27 kugeza ku 28. Nuko Yesu Kristo yabivuze, reka tuce tubisoma ngaha. Iki canditswe kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. No mu vyashuwe igice ca 22 umurongo wa 12 haravuga ngo ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Rero murumva ingene umwana w'umuntu aje Kristo ari kumwe n'abamarayika biwe ku munsi wa nyuma. Kandi rero ivyo byose bibera mu ngoro y'Imana, ariryo shengero y'umwami Yesu Kristo. Nihe Kristo yaje muri buri gihe, yaje muri buri marayika ntumwa, yigaragariza hehe? Mu mubiri w'ibanga umwami Yesu Kristo. Kandi rero nihe Kristo azoza yigaragariza ku munsi wa nyuma? Azoza mu ngoro yiwe no ku ngoro yiwe mu gihe ciwe rikomeze furuka, yambaye umubiri w'umuntu, yigaragaza mu mubiri w'umuntu biciye mu mubiri w'inyama ko mwa kino gihe c'iherezo, mu gushitswa, mu kwigaragaza ko Ikimatanije c'indwi hagati mu biremwa abantu. Rero
turabe como para este tiempo ingene final, muri iki gihe c'iherezo Cristo estará Kristo manifestado azoba ariko hablando yigaragaza todas avuga estas cosas que ibintu deben byose suceder bitegerezwa pronto. kubaho Él vuba dice en Apocalipsis yaravuze mu byashyuwe capítulo igice 4, cya verso kane 1, umurongo wa mbere con esa voz de trompeta dice, hamwe "Sube n'ijwi acá, ry'inzamba aravuga y ati yo te dugutse mostraré hano las ndakwereke cosas que ibintu han de suceder bigiye kubaho después hanyuma de estas, y'ibyo después de cuáles, hanyuma después y'ibihe de las hanyuma cosas que han sucedido y'ibintu en las byabaye siguientes etapas mu ntamboko o ndwi edades canke de la ibihe ndwi iglesia gentil. by'ishengero Ahora ry'abanyamahanga vamos rero a las cosas agiye que deben kutwereka suceder ibintu en la etapa bitegerezwa de la kubaho edad mu de la ntamboko vida regular. y'igihe c'ibihe rikomeze furuka Y kandi así como cada una de las nk'uko etapas de la buri iglesia gentil imwe mu ntamboko y'ishengero pasadas se ry'abanyamahanga cumplieron en ryaheze diferentes territorios, yabereye así mu también duce la dutandukanye etapa uko niko de la kandi vida n'intamboko y'igihe tiene cy'ibiri un ikomeze territorio furuka para ser cumplido, ifise y ese agace territorio izoberamwo kandi ako gace la América ni Latina Amerika y el Caribe. Latine na Karayibe Y nosotros somos las natwe personas turi abantu más privilegiadas b'abanyamahirwe de todos los cyane seres humanos que viven mu biremwa en este abantu planeta Tierra, byose biba kuno mu mbe w'isi kuko somos turi latinoamericanos y abanyamerika caribeños, Latine na Karayibe y Dios kandi nos está Imana conforme a su palabra nk'uko biri mu ijambo dando la ryayo bendición iriko iraduha más grande umugisha que él uhambaye le daría a su cyane iglesia uwo a yatanze través mu ishengero de ryiwe mu ishengero la ryayo trayectoria por biciye la cual mu rugendo su iglesia ubwo ishengero pasaría. ryiwe ryaciyemwo Ahora, rero para este tiempo final nk'iki gihe c'iherezo ikimatanije c'indwi kizoba kiri hehe kiri mu kibanza c'ahera cyane ihingoro yiwe y'umujyi bw'impwemu kandi ahera cyane ihingoro yiwe y'umujyi bw'impwemu es la edad ni igihe cy'ibuye rikomeza ifuruka nk'uko intambako canke ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga bijanye na Hera ho mu rushengero rw'umujyi bw'impwemu rwa Kristo nihe tuzosanga ikimatanije c'indwi kiriko kigaragazwa kiriko cugurwa kiriko kirashitswa ni mu nzu y'Imana mu kihe gice c'inzu y'Imana ahera hahera cyane igihe Imana yaza mu nkingi y'umuriro ikaza mu ngoro Salomo yubatse no mu ngoro yari yubatswe na Mose nihe yinjiye mu ngoro nuko iraheza ija ku ntebe y'ihongerero yari iri ku isanduku y'isezerano hagati y'abakerubi babiri b'izahabu none isanduku y'isezerano yari hehe yari irahera hahera cyane ni ahera hahera cyane ikibanza c'urushengero rw'Imana ihiriwe cyane mu rushengero rwose rw'Imana Kristo rero ariko arubaka akoresheje ibiremwa abantu yamye yubaka ingoro yiwe nuko rero ariko yubaka urushengero ruri mu ijuru ariko agubakisha ibiremwa abantu ngaha ku isi nk'uko Mose yagubakishije za nshato za tohashi ndetse n'izindi nshato z'ibikoko ndetse kandi n'imbahu n'izahabu n'imiringa nayo yariko agaragaza ku isi ibintu byo mu hema byo mu rushengero ruri mu ijuru na Salomo yabikoze uko nyene murumva rero ko ahera cyane hari abakerubi babiri b'izahabu bari ku ntebe y'ihongerero mu ihema Mose yubatse ndetse kandi no mu rushengero Salomo yubatse bari ku ntebe y'ihongerero bakozwe mu izahabu ariko mu rushengero Salomo yubatse yashize abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo banini abatwikiriza zahabu ibaba rimwe ryakora kuri mugenzi we irindi baba rigashika hagati ahari hari isanduku y'isezerano kugeza hagati ku isanduku y'isezerano niho ryagera nuko bakaba bariko bararaba ku isanduku y'isezerano ubundi mukerubi ibaba ryiwe ryashika ibaba ry'ibumoso ryashika kuri mugenzi we ibaba ry'iburyo ryashika hagati nuko ayo mababa abiri agahura amababa y'abakerubi babiri kuba rero baraba ibiti by'umwelayo ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ubure komeze furuka Imana yarasezeranye gushira imyelayo ibiri yo mu byayishuwe igice cya 11 kandi iyo ni imyelayo ibiri yagaragaye yari iri mu rushengero Salomo yubatse igice c'igiti gishushanya ubumuntu igice c'izahabu naco gishushanya ubumana ukwigaragaza k'ubumana muntu mu bumuntu no kuvuga ngo mu mubiri w'umuntu rero namwe nimwumve impamvu Zakariya yabonye imyelayo ibiri ngaho umwe muri buri ruhande
la visión que tuvo en el nk'igerekwa capítulo 4 yagize mu gice de cya kane Zacarías. cyo muri Zakariya. Encontramos que es turabona ko en medio de los dos ari querubines hagati mu bakerubi de oro babiri y en medio de los b'izahabu dos querubines no hagati mu bakerubi de madera babiri de olivo, b'ibiti by'imyelayo que la presencia de niho Dios ukugaragara en la kw'Imana luz de la Shekinah mu muco wa Shekina estaba niho kwari kuri en el tabernáculo que construyó mu ihema Salomo yubatse. en el que construyó Moisés. Mu byo no Mose estaban yubatse todavía los dos ntihari querubines de hari madera de abakerubi olivo babiri b'ibiti cubiertos by'imyelayo de basize oro. zahabu, Solamente estaban los dos hari hari querubines de gusa oro abakerubi babiri en el b'izahabu propiciatorio. ku ntebe y'ihongerero, Pero en medio de los dos ariko querubines ngaho mw'abo bakerubi estaba babiri niho la presencia de hari Dios. hari ukugaragara kw'Imana La nube de luz, mu gicu la columna c'umuco de fuego. mu nkingi y'umuriro. En el cielo, Mw'ijuru estos querubines, abo bakerubi miren ustedes, ntamwe nimwitegeretse, estos querubines en el abo templo bakerubi mu ngoro bashushana hariya mw'ijuru mu ishengero ryo mw'ijuru bashushanya Gaburiyeli na son Mikayeli los ángeles n'abamarayika de la diestra y b'iburyo de la derecha y de la n'abamarayika izquierda. b'iburyo n'ibumoso de Dios. bw'Imana. Y ahora, Rero en la tierra, en el templo de Kw'isi, Jesucristo, mu rushengero rwa Yesu Kristo Moisés ni y Elías Mose na son los Eliya, ministerios de Moisés y ni Elías ubukozi bwa Mose manifestados na en el Eliya día postrero bwigaragaza ku munsi wa nyuma carne humana en mu un mubiri hombre w'umuntu de este mu tiempo muntu final. wo muri iki Así gihe es que cy'iherezo. Jesucristo, así como ha estado Uko niko Yesu Kristo materializando nk'uko con seres yamye humanos, yubaka akoresheje ibiremwa dando abantu, la obra de oro haba con sus igitereko lámparas, kw'amatarandwi cy'izahabu que hamwe representa n'amatara la iglesia de gishushanya Jesucristo, ishengero rya la Yesu siete Kristo, edades de la ibihembwe iglesia by'ishengero gentil, ry'abanyamahanga con sus ángeles hamwe n'abamarayika mensajeros, n'intumwa. ahora estará Rero materializando azoba ariko lo que yubaka corresponde ibihuye al lugar santísimo, n'ahera hahera ya que ha cyane. materializado lo Ubona que ko corresponde al lugar santo yamaze kubaka ibijyanye na durante las hera siete etapas de mu edades ntambako ndwi canke de la ibihendwi iglesia gentil. by'ishengero Pues ry'abanyamahanga. Cristo ha estado Kristo construyendo rero ariko yubaka un templo ingoro yiwe, para Dios, ingoro y'Imana formado con seres humanos, yubakishijwe con ibiremwa piedras abantu, vivas que son amabuye seres mazima humanos. ari byo biremwa abantu, Y kandi de edad en edad ha uva mu gihugu mu juntado esas kindi piedras vivas yahamagara y yegeranya ha ayo formado mabuye la parte mazima, del templo nuko yubaka correspondiente igice a c'urushengero cada edad. gihuye na buri Y ahora gihe. está llamando Rero juntando ariko ahamagara las yegeranya piedras vivas amabuye con las mazima cuales está ariyo construyendo ariko el lugar yubakisha santísimo, ahera que es hera el templo cyane espiritual. h'ingoro yiwe mu buryo Y el bw'impwemu, territorio donde kandi él está agace buscando esas ako piedras ariko vivas aronderamo ayo mabuye son mazima los territorios ni agace de la América Latina ka Amerika y el Latine Caribe. na Karayibe. Y si hay Kandi alguna nimba hariho piedra ibuye viva que runaka pertenezca rizima a ese templo, riri rigize urwo a ese lugar rushengero santísimo, aho hera si ha hera ido a otra cyane nación, rikaba ryagiye mu hasta kindi allá llega el gihugu, mensaje aho naho y lo ubutumwa llama, lo buzohashika junta y lo kandi coloca buzorihamagara en la piedra buryegeranye burishire mu gihe cy'uburekomeza ifuruka, porque pertenece kuko a esa parte del yegukira cuerpo ico místico de gice Cristo, c'umubiri w'ibanga wa a esa Kristo, parte del templo ico de gice Jesucristo, c'urushengero rwa Yesu Kristo, y ese templo kandi urwo representa rushengero el templo rushushanya que está en el urushengero cielo. ruri mu O sea que ijuru. la Ni representación ukuvuga del yuko templo que está en el ugushushanywa cielo k'urushengero ruri mu ya no ijuru es el tabernáculo ntabwo que construyó Moisés, rugishushanya n'urushengero Mose ya yubatse, ese no está funcionando. ubwo ntirugikora, Tampoco es el ndetse tabernáculo que construyó ntirushanwa el n'urushengero rey Salomón. rw'umwami Salomo Ese rwubatswe fue n'umwami destruido. Salomo, ubwo rwarasambutse. solamente queda Ubu un hasigaye templo gusa urushengero rumwe aquí en la tierra ngaha ku que isi, representa el ariko templo rushushanya que está en el urushengero cielo. ruri mu ijuru, Y ese templo que kandi urwo representa el rushengero templo que está en el rushushanya cielo urushengero ruri mu es ijuru la iglesia ni ishengero del Señor ry'umwami Jesucristo. Yesu Kristo. Ese es el nuevo templo Ubwo niko rushengero rusha ariko cada uno de nosotros umwe wese muri twebwe pertenecemos yegukira, y pertenecemos kandi a la twegukira parte mu más gice importante de ese c'ingirakamaro templo, cyane que cy'urwo rushengero, la edad de la piedra arico angular, gihe cy'iburekomeza ifuruka, que es el lugar santísimo arico kibanza del ca templo hera espiritual de Cristo, ahera cyane n'urushengero en donde ikibanza está ca hera el trono cyane c'urushengero rwo mu del gihugu Señor rwa Jesucristo, Kristo, ari en su intebe templo y'ubwami ya espiritual, Yesu Kristo y'umwami en Yesu su Kristo Israel mu rushengero rw'iwe rwo mu gihugu celestial. bw'impwemu, Isirayeli yiwe yo mu ijuru, y luego muri Isirayeli yiwe yo en mu el ijuru, Israel terrenal, hanyuma muri Isirayeli yo ku isi el cual también ariyo kandi tiene una bendición grande de parte de Dios. ifise umugisha Ahí udasanzwe estará el templo ku Mana, literal, aho naho hazoba urushengero en donde se ruboneka, sentará Cristo aho Kristo como azokwicara hijo de David. nk'umwana wa Ese Dawidi, trono en donde Cristo ku se iyo ntebe sentará y'ubwami aho Kristo es azokwicara, el trono del cual le habló el ni arcángel intebe Gabriel iyo umumarayika a la Virgen Gaburiyeli yabwiye María, inkumi Mariya en San Lucas muri Luka capítulo 1 igice ca mbere y versos, umurongo, vamos a ver aquí, reka turabe ngaha,
capítulo 1, versos igice ca mbere umurongo 30 en adelante dice, wa mirongo entonces itatu el ángel le ukabandanya dijo, haravuga ngo María, no temas, porque has hallado umumarayika aramubwira gracia ati delante ntaco de utinya Dios. Mariya Y ahora kugira concebirás ubuntu en tu n'Imana vientre y umve darás a luz uzosama un inda hijo uvyara y llamarás umuhungu su kandi nombre azomwite Jesús. Yesu Este será grande azoba y será mukuru llamado Hijo del azokwitwa Altísimo. umwana w'isumba Y el byose Señor Dios kandi le umwami dará el Imana trono de David su azomuha intebe padre y'ubwami ya y sekuruza reinará Dawidi sobre la casa de ahangame Jacob mu nzu ya para Yakobo siempre y su ibihe reino bitazoshira no tendrá fin. ubwami bwiwe ntibuzogira Aquí tenemos iherezo la promesa aha tuhafise isezerano del trono de David para y'intebe ser y'ubwami ya dado Dawidi kwizohabwa por heredad kwizoragwa a Cristo, Kristo el Hijo de David. umwana wa Dawidi Y es para ese tiempo final kandi que ni mw'iki Cristo gihe c'iherezo aho tomará Kristo ese trono que ha estado azofata vacío ino ntebe y'ubwami desde hace iyamye igaragara miles de años. haciye imyaka myinshi y también él dice ndetse al que kandi yaravuze venciere, ati yo le daré que unesha se siente nzomuha conmigo kwicarana en mi nanje trono, ku ntebe yanjye así y'ubwami como yo he vencido nk'uko nanjye y me he nanesheje sentado con mi nkicarana na Padre data en su ku trono. ntebe yiwe y'ubwami A través de la manifestación biciye de mu Cristo en el día kwigaragaza kwa postrero, a Kristo través ku de munsi su wa velo de nyuma carne, biciye mu a mubiri we través de w'inyama carne humana, biciye mu mubiri w'umuntu se obtendrá la gran victoria en el amor hazoronkwa divino, hazoronkwa la cual intsinzi obtendrá ikomeye mu Cristo rukundo en rw'Imana su iyo Kristo manifestación final en azoronka favor de su mu kwigaragaza iglesia kwiwe kwa y en nyuma favor ku bw'ineza de y'ishengero todos ryiwe los que tienen no sus ku nombres bw'ineza escritos y'abantu bose en bafise el amazina libro de la yabo vida del yanditswe Cordero o en mu la gitabo otra c'ubugingo sección c'umwagazi w'intama del libro canke mu kindi de la vida. gipande c'igitabo c'ubugingo Y kandi con él estará el hamwe vencedor, nawe azoba ari kumwe siendo n'ubunesha instrumento ari de igikoresho Cristo. ca Y cuando Kristo se haya obtenido kandi esa victoria, igihe azoronka ino pues, ntsinzi estará el vencedor, nuko rero ubunesha el instrumento de ntihazoba ari Cristo, a través del cual igikoresho ca Cristo Kristo estará biciye manifestado muri we en Kristo este azoba ariko tiempo final. yigaragarizamwo Y nta después kino gihe c'iherezo encontramos hanyuma que estaremos turabona en la ko cena de la boda del tuzoba mu birori Cordero, by'ubukwe bw'umwagazi y w'intama mu después de ijuru eso estaremos hanyuma nyuma yaho en la tierra de Israel, tuzoba mu en gihugu ca Jerusalén, Isirayeli reinando muri con Yerusalemu Cristo tuganganya na por 1000 Kristo años y imyaka luego igihumbi por hanyuma toda la n'ibihe eternidad. bidashira Iremos a tuzoja la tierra de Israel. mu gihugu ca Isirayeli Como nk'uko Efraín Efurayimu y Manasés na Manase nacieron en bavukiye tierra gentil mu en gihugu Egipto, c'abanyamahanga muri Egiputa hijos de José abana ba un hebreo, Yozefu umuheburayo y de una gentil n'umunyamahanga Asenat, Asenate y encontramos que kandi turabona fueron bendecidos por Jacob. ko bahezagiwe na Yakobo Efraín recibió la bendición de Efurayimu la yarose primogenitura y umugisha Efraín ubusamuragwa representa kandi a la Efurayimu iglesia ashushanya del Señor ishengero Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo Y Efraín fue colocado kandi como Efurayimu parte de las tribus de yashyizeho Israel, nk'ugize imiryango como ya también Isirayeli ndetse kandi Manasés. Por na eso Manase estaremos en medio nicyo del pueblo gituma de Dios, tuzoba mu bwoko porque bw'Eheburayo la bendición kuko de la primogenitura, quien la umugisha tiene es la w'ubusamuragwa iglesia uwugufise del Señor Jesucristo. ni ishengero ry'umwami Y no Yesu hay Kristo bendición para el kandi pueblo ntihashobora hebreo kuba si no umugisha está ku bwoko allí bw'Eheburayo quien tiene hatari la ngaho bendición de la ugufise primogenitura, umugisha w'ubusamuragwa que es Cristo ari wari con Kristo su hamwe iglesia. n'ishengero ryiwe Kristo ha bendecido su iglesia, yahezaga ishengero ryiwe kandi umugisha wa Aburahamu uwo mugisha w'ubusamuragwa wagiye ku ishengero ryiwe ry'abanyamahanga rero dushobora kubona impamvu tugiye kuba hariya dufise uburenganzira bwuzuye bwo kuba hariya turi kumwe na Kristo tuganzanye imyaka igihumbi hanyuma n'ibihe bidashira rero dushobora kubona ikimatanije c'indwi n'ikibanza c'ahera cane h'ingoro y'Imana iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ariryo shengero ryiwe ariyo ishushanwa n'ingoro iri mw'ijuru nta yindi ngoro ihari canke ihema rya Mose canke urushengero rwa Salomo rushushanya ingoro iri mw'ijuru gusa hari imwe kandi iyo nayo ni ingoro y'umwami Yesu Kristo Yesu yabivuze neza igihe yari ari mu ngoro igihe kimwe yaravuze ati nguyu uwuruta Salomo none yarinde Yesu Kristo Salomo yubatse urushengero ariko igihe Kristo yari ngaho bari bararusambuye haciye igihe ubwo rwari hariya rujya rushengero rwari hajya rwari urushengero basubiyemwo kubaka ariko Kristo yariko yubaka urushengero rusha ariko ruzoba ari urushengero ruhoraho rw'Imana ubw'Imana izobamwo ibihe bidashira muri urwo rushengero kandi rugizwe n'amabuye mazima arivyo biremwa abantu aribo bagira uruhara muri urwo rushengero rw'umwami Yesu Kristo kandi rero
igice c'ingirakamaro cyane mu ngoro Mose yubatse ndetse n'iyo Salomo yubatse cyari kiri hehe? Cyari kiri iburengerazuba, no kuvuga ngo mu burengero, kandi ico kibanza cyari kibanza cyahera cyane. Kandi igice c'ingirakamaro cyane cyo mu rushengero rw'umujyi bw'inkomo rwa Kristo tugisanga ko naco kiri iburengerazuba, no kuvuga ngo mu burengero ari wo mugabane wa Amerika. Ico gice cyashizwe muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi rero namwe murumva impamvu ukuza kwa Kristo ku munsi wa nyuma ari kwishengero ryiwe, kandi aje mu gice gihambaye cyane cy'urushengero rwiwe, ari cyo gice cyahera cyane gihuye n'agace k'abanyamerika Latine na Karayibe. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yabivuze neza mu butumwa bwitwa ngo ahantu hamwe honyene ho gusengera ku rupapuro rwa kabiri, avuga kugendera ku farashi y'igitare mu byaje 19 no kuza kwiwe. Yavuze muri uburyo bukurikira, dufise ngaha imirongo biri mu gitabo c'imirongo agace canka karongo ka 14:85. Yaravuze ati ubu rero ndiko ndatangura gusaza, kandi nariyumvira nti mbega hazoba irindi kangura, no kuvuga ngo irindi kanguro ryo mu buryo bw'impwemu hirya habaye ubwo Imana yarungika intumwa muri buri gihe, hazoba hari irindi kanguro. Ati nzobona ikindi gihe nca ndibuka gusa kw'iburengerazuba hehe iburengerazuba hazozanana ugendera ku farashi y'igitare. Niki kizoza ugendera ku farashi y'igitare, tuzongera duce muri ayo makanda iyindi ncuro. Rero avuze yuko tuzoca muri ayo makanda, no kuvuga ko atazohaca wenyene, ariko azoba ari kumwe n'umwe bazozanana. Ubukozi bwa Eliya bwari muri Yohana Umubatiza, naho hanyuma bwari muri Nkandata Branham. Nuko mpemu w'Imana aratakambye aravuze ati tuzoca muri iyo nzira muri ayo makanda iyindi ncuro, no kuvuga ngo irindi rimwe. Kandi nimba ubukozi bwa Eliya bwongeye guca mu makanda y'ubukozi buhaca mu ncuro ya gatanu, incuro ya gatanu ya Eliya, incuro ukwigaragaza mu ncuro ya gatanu kwa Eliya azoba aherekejwe n'uyu aje agendera ku farashi y'igitare, kandi aje aturutse he? Iburengerazuba. Ivyo no kuri vuba cyane, ivyo turabyiteguriye. Muravyumva? Ni isezerano. None iryo sezerano ririhe? Iri mu byahishwe igice cya 19, ariko kuza kugendera ku farashi y'igitare mu byahishwe 19, ariko kuza ku ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Ahaza ijambo ryambaye umubiri ku munsi wa nyuma, aho niho hazoba hari ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, kandi aho niho hazoba hari ubukozi bwa Yesu Kristo, ubukozi bwa mpemu yera mu ncuro ya kabiri, n'ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri nk'ugendera ku farashi y'igitare mu byaje 19, ariwe azoba ari ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Kandi aho niho hazoba hari n'ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, kuko uyu agendera ku farashi y'igitare mu byahishuwe aje ari kumwe n'ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri, hamwe n'ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, hamwe n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya kabiri. No kuvuga ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu dukosore, kuko nukuza kwa marayika yaratandukanye n'abandi, aje ari mu muriro w'umuntu ku munsi wa nyuma. Nukuza kwizuba ryo kugororoka rirashiyise shengero ry'umwami Yesu Kristo, nk'uko biri muri Malaki igice cya 4:2 havuga ngo ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza amababa yaryo. Nk'uko inkukuma iza ifise amababa yayo, rero ukuza kwa kabiri kwa Kristo aza afise amababa yiwe, kandi amababa yiwe ni ubukozi bwa Mose na Eliya. Cyo gituma ku musozi wo guhindurirwako tuhasanga Yesu mu maso hiwe hakayangana nk'izuba, impuzu ziwe nazo zikayangana zera cyane, ni kuvuga ngo impuzu ziwe zikayangana buri ruhande rwa Yesu. Mose ari mu ruhande rumwe, Eliya ari mu rundi ruhande, aho hari amababa abiri ya Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, amababa y'izuba ryo kugororoka, amababa y'iyo nkukuma ikomeye cyane ari wo mukozi wacu umwami Yesu Kristo mu kuza kwiwe. Nico gituma kandi bivugwa
ko inkukuma yera izotuzamura izotujana kandi itereza kuza n'amababa yayo kugira ngo ishobore kujana abatoranije ijuru. Ibyanditswe ntibivuga yuko Imana yacunguye ubwoko bw'Aburayo ikabujana ku mababa y'inkukuma ihambaye, inkukuma nini. Ibyo biri hega Miguel, nihe twosanga ibyo bitereza kuba ngaha mu gusubira mu byagezwe, ahavuga ku mababa y'inkukuma nini. Gusubira mu byagezwe cyangwa mu Izaburi niho dusanga ko havuga ko Imana izojana ubwoko bw'Aburayo ku mababa canke ku mababa 32:11. Gusubira mu byagezwe 32:11, reka namwe murabe ingene havuga. Amababa y'inkukuma, inkukuma namwe murumva ko ishushanya Imana, ndetse kandi n'Imana ishushanya bavugishwa n'Imana bayo nk'inkukuma. 32:11 haratubwira hati, reka turabe ingene havuga ngaha. Reka duhere ku murongo 8 ukabandanya, haravuga ngo igihe Isumba byose yagabanganya amahanga amashamvu yayo, igatandukanya amoko n'ayandi, yashyizeho imbibe z'amahanga nk'uko igitigiri c'Abisirayeli kingana, kuko abantu b'Uhoraho ari bo umugabane wiwe. Abayakobo nibo shamvu yaho yegereje ibango. Yabasanze mu gihugu c'ubugaragwa, mu bugaragwa bw'ubweranyange humvikaramwo ibihurira. Abakikiza irya nino, arababungabunga, abazigama nk'imbone y'ijisho, nk'uko inkukuma ikangura ivyana vyayo mu cari, igahungiriza amababa hejuru yavyo, igasanza amababa ikabijana, ikabiheka ku mababa yayo. Uko niko Uhoraho yagenda abarongora wenyene, atamana y'inyamahanga yari kumwe nawe. Aha namwe murumva ingene Imana nk'inkukuma y'ububasha yajanye ku mababa yayo abana biwe. Rero hariho n'ahandi hantu, nk'akarorero haratubwira ati, kuko ndakugira umusore nk'inkukuma, kuko niba Imana data wacu ari inkukuma, abana bayo nabo niki, nabo nyene n'inkukuma. Kandi haravuga ko tuzosubizwa mu busore nk'inkukuma, kuko tugiye guhindurwa, nuko rero tuzogirwa abasore ibihe bidashira. Kandi rero dushobora kubona ingene Imana yishushanya n'inkukuma, kandi n'inkukuma iza iguruka, kandi ku bw'ibyo aje yigaragariza mu mubiri w'umuntu igihe hagera igihe kugira ngo inkukuma nini Imana yigaragaze muri buri kiringo. Kandi mwa kino gihe c'iherezo, mu kwigaragaza kw'Imana inkukuma nini biciye mu mubiri w'umuntu, izoduhamagara itwegeranye, kandi izodukwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa mw'iki gihe c'iherezo. Kandi kwizera kwizamurwa gutangwa n'imituragaro ndwi yo mu Vyahishuwe igice c'10. Kandi n'imituragaro ndwi itanga kwizera ko kuzamurwa. Nuko rero dukeneye kumenya ico imituragaro ndwi ivuga, hamwe n'icimituragaro ivuga. Icimituragaro ndwi ivuga ni uguhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi. Ni ukuvuga ko imituragaro ari ryo jwi rya Kristo
avugana n'ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma biciye mu kwigaragaza kwiwe ari mu mubiri w'umuntu icyo yishurira ishengero ryiwe no kuza kwiwe ukuza kwa Kristo marayika w'isezerano aje ari mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma yigaragaza agaragaza ubukozi bwa Yesu ubukozi bwa Eliya n'ubukozi bwa Mose nk'iki gihe c'iherezo. Yavuze ku rupapuro rw'148 mu gitabo cy'Ikimatanije mu Gisipanyolo ati rero mituragarandwi mu byahishuwe izokwemera ko yereka umugeni ingene yitegura kugira ngo aronke uko kwizera guhambaye ko guhindurwa. Niki kizoha ishengero ukwizera ko kuzamurwa no guhindurwa? Nico imituragarandwi ihishurira ishengero. Mbega ihishurira iki? Ihishurira ikimatanije c'indwi ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Hatabaye uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo ntashobora kuba umuhamagaro w'abatonejwe n'Imana no kwegeranwa kw'abatonejwe n'Imana, kandi cyane cyane ntashobora kubaho guhindurwa kw'abakiri bazima n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Hakenewe iri jwi rirenga ry'inzamba ariryo jwi rya Kristo, ijwi ry'imituragaro risemerera nk'uko intare yivuga, imituragaro igaturagara amajwi yayo. Ni ukuvuga ngo ijwi rya Kristo ritubwira biciye mu mubiri w'umuntu, kandi riduhishurira ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ibanga ryo kuza kwiyo kwa kabiri. Ku rupapuro rw'104 mu gitabo cy'Ikimatanije kw'iherezo haravuga ngo hanyuma haza imituragaro ndwi y'ibanga iyitigeze yandikwa. Nivyo kandi ndizera ko biciye mu mituragaro ndwi hazohishurwa mu misi ya nyuma ikizoba gikenewe kugira ngo byereke umugeni ngena ashobora kuronka ukwizera kwizamurwa, kuko hamwe n'ibyo dufise ubu ntitushobora kuduga. Hari ikintu giterezwa kuza kugira ngo kidutegure, kuko uko tumeze ubu kumbure twoshobora kuronka ukwizera guhagije ko gukira kw'indwara. Duterezwa kuronka ukwizera guhagije kugira ngo duhindurwe mu kanya gato, nuko dukugwe kuri ino si. Tuzobona imbere gato Imana niyabishaka aho ivyo vyanditse. Rero ibihano biciye mu bihe by'ishengero ibyo bimatanijwe byaruguruwe kugeza ubu igihe hahuguruwe ikimatanije c'indwi. Rero namwe nimwumve icyo dukeneye kugira ngo turonke kwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa. Dukeneye kuronka uguhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi, guhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi kimwe kizoduha kwizera uguhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo ni amajindwi y'imituragaro ndwi, kandi n'ijwi rya Kristo, ijwi ry'umumarayika amanuka avuye mu ijuru yambaye igicu. Kandi ukuza kwiwe ni ukuza k'umumarayika, ukuza kw'intumwa ya Isirayeli, kandi aje kw'ishengero ryiwe ry'abanyamahanga. Nukuza k'umumarayika aratandukanye n'abandi, nukuza kugendera ku farashi y'igitare mu byahishwe 19. Uko niko kuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu, kandi nitwabona uwo muntu tuzoba turiko turabona nde ikimatanije c'indwi kiriko kiragaragazwa gishitswa hagati mu biremwa abantu. Ndetse mu yandi majambo tuzoba turiko turaronka ubumenyi bwo kuza kwiwe ari mu mubiri w'umuntu, kandi tuzoba turiko turaronka ukwizera uguhishurirwa guhesha guhindurwa no kuzamurwa nk'iki gihe c'iherezo. Twariko turabona rero impamvu ari ingirakamaro cyane ikimatanije c'indwi, ndetse no kumenya ibanga ry'ikimatanije c'indwi, no kuvuga ngo ibanga ryo kuza kwiwe. Hehe? Mu nzu y'Imana, mu ngoro y'Imana. Mu gace kahe k'ingoro y'Imana? Mu kibanza c'ahera cyane. Dugutse hano he tuzodugira ahera cyane. Ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibyo. Kristo biciye mu kwigaragaza kwiwe ari mu mubiri w'umuntu, muri marayika we ntumwa aduhishurira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Jewe Yesu ntumye mu marayika wanje kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero. Ibyahishuwe 22:16 n'ibyahishuwe 22:6 haravuga ngo arambarira ati
aya majambo nayo kwizegwa nayo kuri kandi umwami niyo mana igere impemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Ninde arungitswe kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba? Yarungitse umumarayika wiwe ntumwa, kuko uwo mumarayika wiwe ntumwa ni igikoresho cya Kristo mu kwigaragaza kwiwe ari mu mubiri w'umuntu, mu gushitswa kw'ikimatanije c'indwi kiriko kirashitswa ngaha kw'isi. Ni ukuvuga ngo mu gushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe, agaragaza ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, n'ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu, n'ubwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Iryo ni ryo banga ry'ikimatanije c'indwi irizo kwigaragaza ahera cyane k'urushengero rw'Imana, no kuvuga mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kuri jewe ryari higwe rihambaye cyane kubana namwe mwari no joro, ndabashingira intahe y'ikimatanije c'indwi n'ikibanza c'ahera cyane hingoro y'Imana. None ikibanza c'ahera cyane kigizwa n'iki? N'ibiremwa abantu, Abanyamerika Latine na Karayibe. Ese imigisha ya Yesu Kristo, ikimatanije c'indwi, marayika w'isezerano, marayika uhoraho, marayika aratandukanye n'abandi, ese yoba kuri mwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umugazi w'intama mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.